Niteka ridasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze muri kino kiganiro twabateguriye uyu munsi. Nkuko vyama Psychologue nije ndabatunganiririza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa Pisco Entertainment and Media. Turabashikiriza amateka y'abantu babaye ivyamamare bagize ico bakora kuri ino si ya rurema. Turabashikiriza amateka y'ibihugu bitandukanye, turabashikiriza amateka y'inkino, turabashikiriza amakuru adasanzwe muri rusangi. Muti mbega uyu munsi Psychologue waduteguriye amakuru avuga kuki? Uyu munsi nabateguriye amakuru avuga ku murundikazi akora akazi novuga ko kwinonora imitsi yamenyekanye cyane, yatahukanye imidari myinshi cyane mu gihugu c'u Burundi, aduza ibendera ry'u Burundi. Uwo nawe si uwundi yitwa Francine Niyonsaba. Francine Niyonsaba ni umuntu ki? Francine Niyonsaba yavukiye hehe? Muri video rero turabashikiriza amateka y'uno munonotsi rurangiranwa Francine Niyonsaba, umukinyi w'umurundikazi w'imikino ngororamubiri yamenyekanye ku rwego mpuzamakungu. Turakurikirana ubuzima abwiwe kuva akiri muto, kuva akivuka. Turaza kumenya aho yavukiye, amashure yize, uko yatanguye umwuga wiwe wa atletisme, umwuga wo gusiganwa, hamwe n'ivyo amaze gushikako birimwo n'imidari mpuzamakungu amaze gutsindira. Bandanya mudukurikirana, ukaba uri mushasha utaragira subscribe, usabwe kugira subscribe, ugire na like, ugire na partage, hawo dusigire naga comment, utubwire nuwo dushobora kuzobategurira ko tubabwire amateka yiwe. Reka tumire amate gatoya, turaje tubabwire mwidonido rya kino kiganiro Francine Niyonsaba uwo ariwe n'ivyo amaze gushikako. Turasubiye kubaramutsa, sangwe ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Francine Niyonsaba ni umukinyi w'imikino ngororamibiri, umurundikazi yamenyekanye cyane mu kwiruka hagati no kure. Yavukiye ahitwa Inkanda mu ntara ya Ruyigi. Yavutse ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Yatanguye kwerekana ubuhinga bwiwe mu kwiruka akiri muto, aho yaserukiye ishure ryiwe mu mahiganwa atandukanye. Yize amashure y'intango mu ntara yiwe aho yavukiye mu ntara ya Ruyigi, aca abandaniririza yiga sogondere mu ntara ya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji w'igihugu c'u Burundi, aho yaronse amahigwe yo kwerekana mu mukino ngororamubiri. Francine Niyonsaba mu mwaka w'ibihumbi 2012 yaserukiye Uburundi muri Olympique ahitwa i Londres mu Bwongereza, aho yaje ku mwanya ugira agatanu mu kwiruka imetero amajana 8. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 yatsindiye umudari w'ifeza mu mikino Olympique i Rio de Janeiro, aba umukinyi w'umurundikazi wa mbere atsindiye umudari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Yongeye kandi atsindira umudari w'ifeza mu mahiganwa y'isi yose hari mu mwaka w'ibihumbi 2017.
mu mwaka w'ibihumbi 2019 yaciye ahindura aho yirukira atangura kwitabira amahiganwa y'imetero 5,000 n'ibihumbi 10. mu mwaka w'ibihumbi 2021 Francine Niyonsaba yatsindiye amahiganwa menshi ya Diamond League, anashiraho agahigo k'isi mu kwiruka imetero 2,000 ahitwa i Zagreb. Yaserukiye Uburundi mu nkino za Olympique de Tokyo mu mwaka w'ibihumbi 2020, aho yaje ku mwanya wa gatanu mu kwiruka imetero 10,000. Ku bijanye n'ubutunzi naho Francine Niyonsaba yinjije amahera atari make, bivugwa ko ku bushimwe yatsindiye mu mahiganwa atandukanye hamwe n'amasezerano yo kwamamaza, bivugwa ko afise ubutunzi bugera ku miliyoni 1,48 vy'amadolari y'abanyamerika. Francine Niyonsaba ni umwe mu bakinyi b'imena Uburundi bwigeze kugira mu bijanye n'inkino. Yamenyekanye cyane mu kwiruka imetero 800, 5,000 hamwe n'ibihumbi 10, aho yagiye atsindira mu nkino Olympique n'iyindi mpuzamakungu. Avuka mu Ruyigi, yaje gutangaza isi n'ubuhinga bwiwe n'ubwigenge yamye afise mu kibuga. Uburundi n'igihugu gifise ubukerebutsi n'ubushobozi budasanzwe mu bakinyi, ariko Francine Niyonsaba yarahindutse rurangiranwa kubera intambwe ndende yateye mu kibuga cy'imikino ngorora mubiri. Nubwo yavuye mu muryango usanzwe, yarashoboye kwiyubaka, kwigira imbere no guhagararira igihugu ciwe ku rwego mpuzamakungu. Amateka ya Francine Niyonsaba arerekana neza ko kugira indoto no gukorana umwete bishobora gufasha umuntu gushika kure. Uyu mukinyi yarahaye ishusho ryiza igihugu ciwe c'u Burundi ku rwego mpuzamakungu, kandi yarabaye icitegererezo kugwaruka bifuza kuja mu buzima. Ivyo bike muri vyinshi vya Francine Niyonsaba amaze gushikako twashoboye kubatororokaniriza. Psychologue nije nari nabateguriye kino kiganiro, ukaba uri mushasha rero kuri no chaîne yacu ya Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze muri uno umuryango, urahawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ukaba waragize subscribe rero, usabwe gufyonda akazogera, nimba utarafyonda kukazogera urabona ahantu handitse all canke tout ku bafise telefone isetinze mu rurimi rw'igifaransa. Uhafyonze ko uzoba uhejeje, nta nubwo uzosubira gufyonda kuri subscribe. Turagusaba kandi udushigikire, ufyonde kuri like, uduhe na comment, tubwire kino kiganiro ukuntu wacumvise cyangwa ukuntu wagitahuye, ugire na partage kugira ngo bene wanyu canke abagenzi nabo baze babone ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ndabasezeye naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki. Imana ibahezagire. Thank you.